Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamburi Data TV na cyane mwebwe muri kumurakurikirana kino kiganiro igitondo gishasha. Ikiganiro twama tubashikiriza iminsi yose mu gitondo kugira ngo kumbure ibijambo novuga ngo ni impamba y'umunsi, ijambo umuntu akwiye kwirirwana amedita ko yiyumvira ko kugira ngo kumbure rimufashe mu buzima bwiwe bwa minsi yose no mu bikorwa bagiye kwirirwa. None rero mwaba mugitegurirwa mu kongera mu kigishikirwa naje we Jean Imana irambona nkaba mboneweho kano karyo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha aho tugomba dusangira amajambo abonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusoma mu gice ca gatatu duce dusoma 30 ya mbere turabe ingene aya majambo avuga. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yohana umubatizi yigisha abatiza. Umurongo wa mbere uvuga ngo muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugorore iz'ibihamo ziwe. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Nano majambo ngomba ko dukora muri ijambo rivuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana yacu nihimbazwa. Aya majambo ndizere ko atari mashasha mu bantu basanzwe bari mu iyobokamana, navuga ngo mu bemera Imana mu buryo bwa Christianisme, ngira ngo cane abemera Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Iyo bija hose iyi nyigisho ni inyigisho mu nyigisho zivugwa cane ku muntu aba ahindukiye akemera kuza ngo yinjire mu muryango w'abakristo, akemera kuba umukristo. Ni kuvuga ni inyigisho zo kwihana, ni inyigisho zibashisha umuntu guhinduka akaronka akarangamutima k'ubukristo. Imana yacu ihimbazwe. N'aya majambo turabona yuko ari mu majambo ya mbere cyangwa se mu bice vya mbere byo mu ntango ya kino gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe n'uyu Matayo, aho tubonye rero ngo yari yaravuzwe. Yohana umubatizi yari yarahanuwe muri Yesaya kera, aho byari byaravuzwe ngo ijwi ry'usemerera mu bugaragwa. Imana yacu nihimbazwe. Murabona kino gitabo ni igitabo ca mbere gitanguriye urutonde rw'ibitabo byo mu isezerano novuga ngo rishasha. Hagati rero y'izi nkuru za Yohana umubatizi yasemerera mu bugaragwa abwira abantu kwihana, hamwe n'igitabo ca nyuma gisozera isezerano rya kera arico gitabo ca Maraki. Abasesanguzi mu bya Bibiliya bavuga yuko haciye hafi nk'imyaka 400, aho mbere ico gihe ngo cari igihe c'agacerere, cari igihe ngo bita ngo ni imyaka y'agacerere, ni imyaka ata majambo y'Imana yavugwa, ata muhanuzi, ata muvugishwa. Abantu ngo babaye iyo myaka yose hari agacerere batabwirwa ivy'Imana. Sinzi rero kumbure amakuru y'idonido ingene umuntu yoca yiyumvira vyagenze abantu babayeho batabwirwa Imana mu gihe kandi aba bantu bari ubwoko bw'Imana bwitirirwa Imana, mugabo barabibwiwe kenshi, baravyumvise kenshi, hanyuma haragera igihe biraceceka, hanyuma birahora, habura abavugishwa, habura abahanuzi, ngira ngo novuga ngo habura n'abaherezi babaha ata message, novuga ngo ata profesa, ata abaprofeta, ata abavugishwa batumwa kuri aba bantu b'Imana. Imana yacu nidutabare. Kandi rero bimaze ko bimeze gutya, murumva ko iyo bija hose yabaye imyaka yagwiriyemwo, yiyongereyemwo ivyaha cyangwa se bashishikaye kuba kure y'Imana. Imana yacu nidutabare. Mu gihe tuzi yuko n'igihe hari hakiri abavugishwa, vyashika ugasanga hariho ibihe babaye mu ntege nke, babayeho batumvira Imana, batubaha Imana, ibintu nyine bitameze neza. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. Rero ano majambo Yohana ni mu butumwa bwa mbere yaje ashikiriza abantu nk'ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, kubera ko ngo yaba mu bugaragwa agatungwa n'ubuki n'inzige byo mu ishamba.
ibintu nyene nk'ibyo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero arasemerera, urumva ko yari afise n'ijwi, aho yarinze atazwe ko ari ijwi ry'ubusemerera mu bugaragwa, ngo yari afise ijwi, yarasemerera cane, abantu bakumva umuntu asemerera. Tumenyereye kumbure gucishamwo tukabona mu mabarabara muri kino gihe mu bisagara, aho hari abantu usanga bafise navuga ngo uyu muhamagaro, bakavuga ubutumwa muri ubwo buryo bwo gusemerera, bakagenda barasemerera. Ugasanga nko mu gatondo ka kare ukumva umuntu yihaye igisagara agenda arasemerera ngo nimwihane, Yesu araje, nimwihane, hari ibyago bigiye kuza, hari ibintu bigiye kuhinduka, nimwihane. Abakora ibi, abakora bino, abakora n'ibindi bakadondagura ivyaba yatumwe. Imana yacu nidutabare. Kandi uyu muhamagaro ni umuhamagaro udasanzwe, naho hariho abantu novuga ngo bavyigenera canke se babijamwo bimeze nk'ibishobisho. Narigeze kubona umuntu ameze gutyoye mu gihugu c'Izambiya. Ico gihe nari nagiye ahantu mu bitaro nyene bita ngo ni hopitali ya Levi Mwanawasa, mbo vyitwa witwa Levi Mwanawasa, n'uwabaye umukuru w'igihugu muri Zambia bakunda bemera. Hanyuma rero uyu muntu yarigisha mugabo akigisha yongera asamara, ukabona ko atavyarimwo mu vy'ukuri, ukabona ko atabintu afise ariko arabwira abantu, ariko arateramwo abantu. Ico gihe kubera ko nyene mu bitaro mu mahopitali nino nabonye bisigaye bihari, usanga hari ama smart TV hariya ahantu nyine bakunda mu gisare komine, hajya baba batonze barindiriye amanimero n'ibindi. Hanyuma rero hamwe akavuga hano ntakibagira ibyo arimwo, agaca atangwa gutanga amakomantere avuga ku byari ko biraba kuri televiziyo, mugabo atari muri ya sanse, atari muri ya ntumbero y'ijambo ry'Imana. Navuga nti mu by'ukuri uyu muntu ibyo arimwo ntabyazi, uri urigisha nyene, mugabo ntuvangavanga n'ibindi. Ndabona yuko nyene wapi yarava kuri ibi akaja kuri ibyo, akaraba televiziyo agahora hamwe akavuga handa, ukabona nyene ko mu by'ukuri umengo ni ibintu by'ibikino. Nka jewe kumbure kuri bike maze kumenya ni kuvyo maze kubona mu by'ukuri sinobabesha namucishije mu ijisho. Imana yacu nidutabare. Rero ni no muri kino gihe birabaho, birashoboka ugasanga nyene mu bikwikanye muzobibona mu mabisi. Nino ndamaze kubibona, ugasanga umuntu aragize mugabo ugakurikirana ukabona yuko ntiyaronse uburezi, novuga ngo uburezi, ntiyarezwe neza, ntiyaforomwe neza, novuga ngo naho kumbura uwo muhamagaro ushobora kuba ufise, ariko mugabo ntiyaronse uburezi, umuntu amwigisha, umuntu amurera, amera nka Gamaliyeli yagize, ntiyaforomye Pawulo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro, rero Yohana ijwi ry'usemerera mu bugaragwa arasemerera avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Iri jambo rero niryo naye numva no gutekerera muri kino gitondo gishasha cacu cuno munsi, ni ijambo ryo kwihana kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kwihana riragutse, ni ijambo rikomeye, si ijambo novuga ngo ryorohera benshi, si benshi barikora, kuko kwihana bisaba umuntu ko yicuza ku kintu yakoze, kuco yacumuye, ku makosa yiwe. Muri uko kwicuza umuntu bimusaba yuko yigaya, akagaya ibyo yakoze, akinegura, novuga ngo akisiba, akumva ko yiyanse, akumva ko yanse urunuka ibyo yakoze, akumva ko azinutswe ibyo yakoze. Kwihana nticoroshe, kwihana gikorwa na bakeya. Kwihana gisaba guca bugufi, gisaba yuko umuntu yoroha, gisaba yuko umuntu ava kwizima, gisaba ko umuntu ava ku ntebe y'icubahiro, kuko habonetse ibintu bitameze neza bimusaba yuko yururuka agashika hasi hanyuma agatunganya. Kandi kwihana kunyegejwe mu ijambo ryo gufata ingingo, rero cette fois yo guhindukira umuntu agatera umugongo ivyo yabonye yuko akwiye kwihana yakoze bitameze neza. Imana yacu nidutabare. Kwihana rero kurimo gufata ingingo, kwihana rero kandi kurimo guheba ibyo wagaye, wigaye ko wahisemwo kwihana, ukumva yuko ushizeho ingingo yo kugira nte kutazobisubira, ahubwo mbere inyuma yo gufata ingingo ugashishikara ukagwana intambara yo kunesha ikintu cyose
cyo gusubiza muri bya bindi wihana. Imana yacu nidutabare. Kwihana rero burya novuga ngo kiragoye cyane ku rugero nk'uko umuntu yahava akigereranya no kwimena igihuti, kuko kwihana gushobora gutuma uhomba ibyahora bikubera inyungu. Pawulo yavuze ngo ibyahora bimbera inyungu kera nsigaye ndabibona ko ari ubusa, nsigaye ndabibona ko bisigaye binshisha, nsigaye ndabibona ko ari uruhombo. Ibyambera inyungu kera ubu ndabibona ko ari uruhombo kubw'ikibirengeye nico kumenya Yesu Kristo. Imana yacu nidutabare. Kwihana rero kugusaba kwemera kurekura. Hari bya bindi babona ko ushobora kuronkamo inyungu, bya bindi wari uronkamo amafaranga. Ibaze nk'umuntu abwiwe kwihana ubusambanyi, bwari ubumaraya bumutunze bumubeshejeho bimuha amahera, bituma aronka amahera akagura amaparsele, akambara neza, akaba afise n'imiduga akura muri ibyo byaha. Mwiyumvire rero umuntu abwiwe ngo wihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uyo muntu ntibimworohera, uyo muntu ntivyoroshe, ni intambara idasanzwe. Ibaze nk'umuntu abwiwe ubutumwa bwiza ko akwiye kwihana, akareka kurenganya abantu, akareka kurya ruswa, akareka kurya igiturire. Kuko mu majambo ngaha uyu Yohana yigishije abasirikare bo yababwiye ngo ntimutoze abantu ikori rirenze iryo bagizwe cyangwa se iryo bagerewe. Imana yacu nidutabare. Ntimubatoze ibirenze ibyo bagerewe kugira ante gutanga. Ni ukuvuga rero nk'uyu mubwiye ngo ni wihane, uhebe kurya ruswa, uhebe kurya igiturire, kandi igiturire kimaze kumuha imiduga, kimaze kumuha amahinguriro, kimaze kumuha amasosiyete n'amasosiyasiyo, kimaze kumufasha gushinga inganda aha na hariya, uyo muntu ntuhavugira ngo biroroshe. Imana yacu nidutabare. Kwihana kandi hariho abantu babona kumenya ngo biragayitse, bihindura umuntu nyene novuga ngo wahobyohobyo. Ariko kwihana ntibyaka umuntu ijambo, ntibimuhindura novuga ngo umuntu w'ikigugu, w'ikirofa, w'umuswa, novuga ngo w'umujinga ekaye. Kuko kwihana no kurokonesa, no gutahura ico wacumuye hanyuma ukihana. Iyo usabye rero imbabazi, iyo watuye ibyaha byawe, iyo uhise no kubyihana, novuga ngo ubugize nti ububanguranije, ubutatuye amatati yari hagati y'umutima wawe n'uwo wacumuyeko, kandi ubukuyeho amatati, ubukuyeho ico mupfa n'Imana. Kubera icaha igihe cyose kiba kikiri hagati yawe n'Imana, haba hakiriho ico Imana ikugayako gituma Imana itakwemera. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha. Kwihana kandi Imana irabigomba kuri buri muntu wese yipfuza kwitwa umwana w'Imana, kwitirirwa ubwoko bw'Imana, kwitirirwa uwa Kristo. Kwihana Imana kuva kera na rindi yamye ibishaka mu Bisirayeli. Mu gihe cya Yeremiya ho hageze igihe babwira ngo pfa kwemera gusa ko wancumuyeko. Cyari igihe batihana, cyari igihe batemera ibyaha bakoze. Mugabo Imana ikabibakunda, ikabibitwararika, ikabitagomba yuko bogirane boguma muri ivyo byaha. Kuko ibyaha igihe cyose byaba bikiri mu bantu bayo, byakwegera abantu b'Imana uburake bw'inkazi, kandi byakwegera ibyago abantu b'Imana, hakabaho guterwa n'ibindi bihugu, kandi bakarwanywa, bakaneshwa. Imana yacu nidutabare. Mbere bakajanwa ari nyagano, bakambukanwa. Murazi ko bambuka ngo bakajanwa i Babuloni, bakamara y'imyaka ngo yababa 70, nk'uko byari byaravugishwa abavugishwa n'Imana. Imana yacu nidutabare. Ariko ubona Imana yinginga abantu bayo babwira ngo enda pfa kwemera gusa. Wewe nubwo utagomba kwihana, basi nta kuntu wokwinanata ukagira effort ukabyishakisha ukemera ko wancumuyeko, nanje nkaronka ikintu nkorerako, nkaronka ikintu mfatirako,
mu kukubabarira no mu kugusubiza mu masezerano wanyazwe kubw'ibyaha, kuko icaha cigiza umuntu kure y'Imana. Imana yacu nidutabara. Rero muri ano majambo y'uno munsi tubonye rero Yohana avuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Imana yacu nidutabare. Twabonye ngo uwo niwe yavuzwe na Yesaya, yavugishwa n'Imana ati tujye gusemerera mu bugaragwa, ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Imana yacu nidutabare. Ngomba kuvugamo kandi kubw'aya majambo, iyo umuntu ahisemwo kubaho yihana, kubaho yemera agaca bugufi, iyo yakoze icaha akemera yuko turomonda atoho, akemera ko umuntu wese ashobora kwihenda, akemera ko umuntu wese ashobora gukosha, akemera ko umuntu wese ashobora gutirigana, ashobora novuga ngo gutirimuka, ashobora gusanga yahurudutse, akemera yuko umuntu atari umumarayika, umuntu ashobora gukora amafuti, uyu muntu ahisemwo kwihana, mu yandi majambo ngo abahisemwo gutegura inzira y'Uhoraho kugira ngo Imana ironke ahica n'ahizanana mu buzima bwiwe. Imana yacu nidutabare. Kandi ngahayi bibonekana yuko umuntu yihana abahisemwo kugorora ibitagoroye, abahisemwo kugorora ibigoramye mu buzima bwiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu kino musi. Nano majambo rero ngomba ngarukirize ngaha, kuvuga menshi siko kuyamara, ariko mugabe ijambo ngomba kugutekerera. Ngomba ngo aho wirigwa hose wirigwana uyu mutwaro, kuko muri ino minsi ufiswe na baki, muri ino minsi bigenda bitituka, muri ino minsi bigenda bigabanuka, muri ino minsi abantu bagenda babivamwo ibintu byo kwihana. Abantu bagenda mbere ahubwo barondera imirongo yo kwijustifya, imirongo yo kwishigikira, imirongo yo kwiyeza, yo kwitsindanishiriza, imirongo ituma baharanira kwerekana yuko imbere y'Imana atangorana atamakosa. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo icakwegeye Adamu na Eva, icakwegeye wanashaka na ya nzoka mw'itongo rya Edeni, nuko wabajijwe wese, Adamu na Eva babajijwe, umwe wese yagiranye yashira amafuti ku wundi. Umugabo abajijwe yashize amafuti ku mugore ngo ni wa mugore wampa, nkaho umengo uwo mugore Imana yamumuhaye Adamu we batarakeneye umugore. Mugabo kandi nibwo ko Imana yari yamuremeye umufasha bakwiranye, kubera ko yavuze ngo si vyiza ko uyu muntu yibana wenyine. Imana yarabona irungu, yarabona ko Adamu umuntu yaremwe n'Imana afise ico ahajije mu buzima. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo wo kuvuga ngo burya rero twacumuye Imana twakosheje, wapi? Ahubwo yavuze ngo ni wa mugore wamwe. Umugore nawe abajijwe nawe naho kwemera ikosa, bikana jewe si jewe ni ya nzoka. Inzoka rero yoyo ntiyari kuronderwa ko kwihana, kubera inzoka yo yari isanzwe novuga ngo ariyo kuranduka, ariyo kurimbuka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha. None rero nano majambo bitera bihera mu bantu byo kwihana, si mu bantu gusa, no mu basiguzi bagenzanje bitera bihera. Ni uno munsi canke nejo nimba ntihenze, nuko turaganira na mwene data umwe ambwira ingene yagiye ahantu akumva ahawe message yo kubabwira kwijambo ryo kwihana. Hanyuma rero ngo ubutumwa bwo kwihana nabwo ngo muri iryo shengero ngo ntabwo basigura, ngo ntabwo bavuga, babigisha nyine ibindi byo kubamotiva, byo kubereka yuko bagiye kugirirwa neza, bagiye gutabagwa. Ariko mugabo ngo uwo mushinge wo kwihana ntawo bagira, ntawo babigisha. Hanyuma rero wewe ngo arabivuga, kandi ngo byaragize umusaruro, kuko ngo bose watanumwe avuyemo, ngo mbere ngo n'umukenyezi ngo uyu mukozi w'Imana arongoye iryo shengero nawe nyine yihana mu bandi. Ni ukuvuga yuko ngira ngo n'urongoye iryo shengero ari guhava asanga yihanye mu bandi, ni uko wewe ari we yari yatowe ngo asengere abaje kwihana. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo ngo uwundi munsi asubiyeyo
baramwima umwanya kubera ko yohava asubira kuvuga ibintu byo kwihana, kandi ibyo kwihana navyo uwo muntu umengo ntavyerekwa. Imana yacu nidutabara. Niko ndavuga ngo rero bitera bihera mu bantu, bitera bigabanuka mu bantu, no mu bigisha, no mu bavugabutumwa, no mu bakozi b'Imana, no mu mashengero menshi. Ibyo kubwira abantu kwihana bitera bigira ntibitituka, na cyane cyane ko abenshi kumubwira kwihana umengo umwinjiriye mu buzima, umengo wivanze mu buzima bwiwe, umengo wewe ugomba kumwononera amadiri, ugomba kumwicira amadiri. Kubw'iyo mpamvu abakozi b'Imana bagatinya yuko hamwe yovuga ubutumwa bwo kwihana n'abo yari afise buhava bagenda. Ariko mugabo kandi hako bahaguma ariko batihanye, badakizwa, badahinduka, badaca bugufi, badasaba Imana imbabazi, batava mu vyaha, n'ubundi abo bantu nta hantu umuntu aba ariko arabajana, nta n'ico bazovamwo. Imana yacu nidutabara. Umva rero yaba vyakunda bakaba arabumubwira bovuga ubutumwa bwiza budaca iruhande, kandi hariho imvugo y'ukuri idatumbereye guhunyanga agati k'akazina muntu, mugabo itumbereye kuvuga ukuri kose. Hanyuma uwuhisemo ukuri agakurikira ukuri, hanyuma mugabo uwudahisemo ukuri nawe agakurikira ikinyoma. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, kubera burya n'amahitamwo y'umuntu, guhitamwo iciza canke ikibi, ivyo bigenda bibangabanganye muri ino si. Imana yacu nidutabare. N'amajambo icompa wewe rero wumvise no majambo ukayashira ku munzani ukaraba mbega urugero rwo kwihana ruhari mu mutima wawe ku rugero runganiki. Ubu ntiwokubita n'ukwezi kose utigeze wumva ko hari ikintu ufise wo kwihana. Ntivyoroshe kuba kuri ino si ku mugwa mukuru wa shetani, wambaye umubiri w'inyama n'amaraso, ufise na kameremere y'icaha muri wewe muguma mugwana. Ntivyoroshe ko kubita indwi ukwezi kose umwaka wose ata kintu na kimwe wumva wovuga ngo Mana mbabarira vyangoye. Bitagenze uko woba utarwanywa na Satani. Satani ntiyoba kurwanya, woba waramaze kuba uwiwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi. None rero nano majambo nagomba ngo dusenge Imana, urabe mbega wewe wihana gute, wihana kangahe, bikurimo canke byaramaze kukuvamwo. Mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Byumvikana yuko abatihana ubwami bw'Imana batazobuhonyozamwo ikirenge. Hari indirimbo kuba turirimba muri korali nkiri umwana yavuga ngo ubwami bwo mw'ijuru sinyabarega, bavutururira mu myanda yose, umwami Yesu nazopfayo, kuvutururira y'abanyagasembwa, kuvutururira y'abatihana n'ibindi kumbure batera. Sinshobora kwibuka yose kuko mu by'ukuri siyavuba, kandi niwe muhamagara no kuririmba nawe nyene ntiwagutse cyane. Mba numva mbere umenga ibintu natuma n'ibyo kuvuga amazina navyo nyene byo natuma iyo ngiriwe ubuntu kumbure imyanya ikanyemerera na concentration nyene igakunda. Imana yacu nidutabare. Rero ubwami bwo mw'ijuru byumvikana yuko abatihana naho ubwo bwami buri hafi ntibazobuhonyoza nk'ikirenge. Ndakwipfurije kuba mu bazobuhonyoza nk'ikirenge. Ndakwipfurije ku bazotaha mu bwami bw'Imana. Kandi kimwe mu bintu bikomeye cyane usabwa ni ukwihana. Mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Imana yacu nidutabare muri za mvugo zawe, muri bya byiyumviro byawe, muri za ndabo zawe, muri za ngeso zawe, muri za nyifato zawe, muri bya bikorwa byawe, muri kwa kuntu umeze. Mbega ushize ku munzani usanga atabihari wo kwihana. Mbega nta bintu wumva wobwira Imana ngo Mana mbabarira kuko ibi bintu ntibimeze neza imbere zawe, sinoronka ico mvuga, wiza kw'imbabazi kuko
kuko nanjye nipfuza kuzoba mu bwami bwawe, mu bwami bwo mu ijuru. Ubu bwami buvuga ngo buri hafi, nanjye ndagomba kuzobubamwo. Mbega usuzumye usanga ataco wobwira Imana, kwa kuntu wishurana mu quartier, kwa kuntu witwara mu rupangu, kwa kuntu wigenza ku kazi, kwa kuntu wewe mbere novuga ngo abantu bose bavuga ngo uri inshobokable. Mbega vy'ukuri nta kintu wokwihana ku bwami bwo mu ijuru buri hafi. N'ano majambo rero bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Aha rero ukwiye kumvamwo yuko wongeye guhabwa ayandi mahirwe ya kabiri yo gutunganya ibidatunganye, yo kwihana. Biracashoboka ko umuntu yihana akababarirwa ibyaha, akezwa agatunganya, akemerwa n'Imana. Biracashoboka hamwe wo kwihana naho uhoba ubunyene ukumva yuko wigaye ku vyo umaze iminsi ugenderamwo, nimba ari amajambo mabi yo kubeshera abantu cyangwa se yo kubateranya, yo gucanishamwe abantu, nimba ari ingeso z'ubushakanye cyangwa se ingeso z'ubusambanyi, nimba ari ubusuma no kurenganya abantu, n'ibindi vyinshi, nzigugwanko, ubupfumu, uburozi, ubwicanyi, amashano n'ibindi vyose, ugasanga ibyo byose birakuboshe. Wo kwemera ukavyihana, wo kwemera ukamenekera Imana, umutima wawe ukawugaranzurira Imana, ukawereka Imana ngo Mana, eherabi ibintu vyinyegeje mu mutima wanje byose vy'ivyaha, unyeze, untunganye, umbabarire, nipfuza kwemerwa nawe. Imana iravye uwo mutima wawe ingene uhisemo kwigana no kwiyankurunuka no kuzinukwa ivy'isi canke ivyaha wagendeyemwo. Imbabazi ni automatike, kuko Imana nta na rimwe izigera ihinda cyangwa se yegeza kure uwuje kuri yo. Imana yacu nidutabara. Muri rimwe yavuze ngo umutima wisunze umwana wanje sinzowurekurana umwansi, naho gihono mucovya uringunza ntikizowunshikura mu kuboko. Imana yacu rero nihimbazwe. N'ano majambo reka tugarukize gaha. Ndabona iyi minota dukwiye gukoresha iyi nyene. Natanguye mbona umengo nta minota nkinza kuvuga, bivanye nyene n'uburuhe nari ntahanye, niriwe ku mashini umunsi wose nandika ibyo nandika nyene. None rero umutwe n'amazi birarusha, narinzi ko atamwanya nza kumara nk'ubu. None rero reka dusenga Imana. Imana irakoze yuko bikunze tubakiganira nkagifata. None rero dusenga Imana. Umva wabwira Imana, ntaze dusenga Imana, ubwira Imana aho byakugoye, kandi wizere umutima wisunze umwana w'Imana, umutima wemeye kwihana. Imana iwakirana urweze, iwakiriza yombi. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Atubwiye ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kandi uko kwihana niko kudushoboza kugorora iz'ibihamo, kugorora ibigoramye, niko kudushoboza, uko kwihana niko kudushoboza gutegura inzira wewe ucamwo kugira ngo bikunde uronke ingene ushika mu mitima yacu. Umuntu wese rero yumvise ano majambo akaba yahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, byarangoye muri bya bindi na bya bindi na bya bindi. Uyu mutima wihanye, umutima uhisemo kwatura, uyu mutima uweze uwutunganye, uhe kwemerwa nawe. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'abakunzi ba kino kiganiro. Wagurira ijambo ryo kwihana mu bantu bose bumvise kino kiganiro. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no kubisabye tuvyizeye. Amen.